kubera ko burya ubu buzima twege tubayemo muri society nta muntu numwe numva ahayagiza shetani uwari we wese kwa icyakora kose yaba ari umunyamanyanga yaba akora byiza nta muntu ndumva ashigikira shetani en society twese tusanga tuko turahura ku Mana bivuga ati yo Imana yamfashije naramusa amahoro Imana yamfashije mwijoro nafunguye so nta muntu ndumva reka aravuga ngo shango shetani yamfashije ngo vraiment ngo mwijoro nafunguye numva ngo Imana ngo yamfashije muri make rero iyi gospel en society so hari kimaze kubera ko hari ibintu byinshi tugenda ducamo bituma umuntu akibyumba gusa so umutima we wongera kuri restore reka mvuga yuko amasire yose uko ari kose yose aremerewe guhimbaza Imana ndagasigura cyane ati gute turabye amasire y'amarege amasire y'amarege abayazanye le créateur y'amasire y'amarege ni bande siba boboma so none amajambo yararimwo ajya yasiprime ugashiramo amajambo y'Imana hari ico byica so muri make rero kila style yose yari yo yose ihimbaza Imana kisa swa amapiano yari yo yose usanga indirimbo zari zigenewe kuvuzwa ugasanga ziko zivuzwa mu bubare ayo ma gospel nta nakimwe ereka indirimbo ivugijwe mu kabare si bibi Hello la famille, j'espère que mumeze neza cyane ku ruhande rwanje meze neza n'inyuma ya kamera bimeze neza imbere ya kamera naho murabona umutumire wacu araza kutwidondora ku batamuzi bamumenye ku basanzwe bamuzi naho bamenye ibirenze kuri we turakwakiriye. Merci. Nakazina abavyeyi bangisini irakoze Olave. Yeah. Nta gatazira. Gatazira nofise. Gatazira nofise no banagahawe. Nibikogwa. Gatazira no kimvuga kuri. Imvuga kuri. Yeah. Aho atazira no wagahawe nabandi. So muri make agatazira nivuga kuri no vuga yuko yari nka titre y'indirimbo yanje. Maze kwa titre y'indirimbo yanje. Cyangwa na concert ndayitira imvuga kuri. Bica bituma bivanye no aho naja. Umva imvuga kuri. Bituma iyo imvuga kuri inyomera ariko hanspeta no mu buzima busanzwe ndivuga kuri kamera yeah twumvise ibijanye n'amakonsa n'ibiki musanzwe mukora ibiki twamenyera nuvuga yuko ndumuhimbaji muhimbaji muhimbaji ijambo muhimbaji kuvuga yuko uhimbaza indirimbo mpimbaza Imana canke umuntu aririmba umuntu aririmba indirimbo z'Imana. Yes. Usanzwe uririmba indirimbo kujya so indirimbo kazishira kuri YouTube canke usanzwe uririmba indirimbo mu isengero nyene atari ivyo kuvuga ko ndakushira ku YouTube canke. Merci novuga yuko maze kwitwa umuhimbaji canke umuntu aririmba indirimbo mpimbaza Imana si byiza kuvyigumizamo nimba ukoze indirimbo yishira habona nabandi bafashe c'est pourquoi sindirimba kujya ko mwishengero ngo biherere hajya ndaririmba nkashira no ku ma platform kugira ngo nabo hanze nabari kure y'ibihugu ubutumwa mba ndiko ndasohora bubashikire ibintu byo kuririmba wabitanguye ryari iri muto nyisengero kuba mu bwana bwanje byagenze gute kugira umuntu akiri mutaye abataye bijamwe ibintu byo kuririmba kaja mu bindi wewe wavyumviriye gute wabijanye umwe n'abavyeyi canke nyene byagenze gute merci novuga yuko kuguhimbaza kwanje nabitangwe nkiri muto kubera ko nico kintu numva kinyohera iyo ndi muri eglise kandi naco kintu numva kindimo rero kuvuga cyari kintu kindimo guhera mu bwana byatumye naho nagena negera imbere numva ico kintu bengano gihagaciro nkagikomeza cyane hama umaze kuburirimba mu isengero wiyumviriye gute gutangura gushira ibikorwa vyawe kubimenyekanisha n'ahandi bishire kuri YouTube? Merci nuvuga yuko kugira ngo nimvire kubisha kuri YouTube nararavye indirimbo nandika maze kuraba indirimbo nandika ndavuga ati nyimba zirimwe aya majambo akomeye nkuko sibiza ko yokomeza umutima wanje gusa reka ndazishire ku ma platform kugira ngo akomeze nabandi
ego indirimbo zawe zirimo inyigisho izihe novuga nko eka duhere kuri iki kuri YouTube urafise YouTube yawe ego hoba hariko irakoze hoba hariko indirimbo zingahe muri umwanya hariko indirimbo zibiri kubera ko urubuga rwari ruko indirimbo nyinshi rwarahuye n'ikibazo bamaze guhura n'ikibazo baragwiba bamaze kugwiba bagiye kora rufuta so bituma bya bikorwa byari biri ko bigenda navyo nyene rero ubu na kenshasha ndiko ndazishirako ariko zibiri ndiko muri no minsi ndashirako n'iyindi vuba ama n'ikindi genshira kiyindi kuko ibikorwa ni byinshi indirimbo zawe ugerageje kutubwira muri resume dufata iyo ya mbere hama uvuge no ku ya kabiri ngo tubwira inyigisho ziba zirimo merci novuga yuko inyigisho ziba zirimwo mu ndirimbo zanje icambere nderekana ko Imana itabesha nderekana ko Imana ari mvuga kuri nderekana ko Imana yuko atakintu nakeme gihari cyo tuma uvana n'Imana ubutumwa burimwo burakomeye cyane kuko kubwira umuntu atavyara ukamubwira ati ihangana Imana izobikora ibyo bintu birakomeye cyane hari ibintu bavuga ngo bisaba kwizera ariko urumva ko ari ibintu biba bigoye cyane kwizera ko urizera nuko nyene biragoye ariko kwizera kugora bivana no kungene wowe bitahura ariko je nko kubganje kwizera je kawaida mbayeho mbere no kwizera gusa kubera ko nyimba ubonaje gukora nkuko nuko nizeye ko kino kintu uzogishira habona iyo ntizeye yuko uzogishira habona sinari kuza mu bundi buzima uko tubayeho dukoreshwa no kwizera gusa kuko ugiye kwishura ndagiye kwishura ariko ndizeye ko nzomenya ntamenye naho ikindi gihe nzomenya muri make ugumana kwa kwizera muri wewe no kuba gukeye ariko ugumana kwizera ariko ivyo wonye n'ibintu basi bavyumvikana kuvuga ati ndagiye kwishura ariko ndizera ko nzomenya ariko kuvuga ko umuntu dufata umuntu atavyara kwa muganga barayugiye ati we ntuzopfuvyaye kuca ugumiza mu mutwe ngo nzohava mvyara biragoye urazi urya iyi Mana tuvuga cyangwa turi dusenga iyo bavuze yuko yoyo nubusa ubukuramo ikintu kizima urabona ubusa ikishiraho ikindi kimwe kikaca kiba 10 cega shishira ikindi bubiri bikaca biba 20 bisigura yuko ubusa bwo imbere y'Imana twege tubona yuko benga ntibuvara ariko imbere y'Imana ni giharo gikomeye cyane bisigura yuko nyimba atamwana ubona uronka cyangwa utavyara ariko ukizera y'Imana bisigura ko muri bwa busa bituma utavyara irashobora gushaka ikindi giharo kimwe bikaca biba 10 urumva yuko wizeye umwana imbere y'Imana biri sempre tukiraho nyene uko uravuga kujanye no kwizera hariho sinzi ahantu nariko ndacana umva ko baravuga bati abapasiteri bagendaga bakakwigisha ngo izere ngo uzoronka ngo inzu ngo uzoronka imodoka ngo ugasanga babona byo bafise ariko bobo bariko barakwizeza ko uzobironka ata kintu nawe uri kurakora kugira ubishikeko ico naco kivuze kwiki urabona dufate nka akorero kuri Ana urana kuri Ana basi Ana yarizeye kandi Ana nta mwana yari afise nta mwana yari afise ariko yarizeye niwe dufate ko Ana yari afise iki yuko Ana umugabo byari byarase ko babyara imyaka iraba myinshi none wumva ko yarinza byara yari afise iki muri make yabyaye atakintu kimwe afise kuvyara birumvikana no iconye no gerageza kucumva nko mu gitangara ariko kuvuga ko umuntu akwizeza ngo uzoronka ngo uzoronka inzu ngo uzoronka imodoka atakintu nakimwe wo dufate atakaza ufise ataciri kurakora akakwizeza ibintu nk'ivyo ivyo wo vyemera none Imana sinzi gusangira ngo Imana bayiha yindi shusho atari ariko Imana tumaze kuva kishoboye byose none wumva iyo nzu yoyo yavuze ati nje nzoyiguha atana kimwe uri kurakora kubera iki basi batobigisha ingene boko basi yego ukavuga ati wizere ugenze ukunye hama wizere ko Imana izobikora aho uvuga ko wizera ataciri kurakora sinumva ko vyokunda none nk'ubu keshi umuntu agwaye nk'ibihumbi nk'imiliyoni 5 ko bavuga bati vraiment ndagukeneye usanga hana shaka kuguhezagira uri mu nzu yaryamye ubuzima bwase bavuga bati vraiment ngo managuhise kimwe abantu kari bangahe uvere none Imana ishaka gukora ikora gute rega Imana nyene ikora muri mira umuntu niyoca aguma yizeye ivyonye ngo hari umuntu ngo azokwiyumvira ngira iki nawe utari kurakora gukora ndavyumva none keshi vraiment abantu ntibakora kwiyisoro uri kuraraba umuntu ico nakivuze ku bantu usanga abasi ataca akora
dufata ari kinebwe gacaja mu isengero ngo bamwaturire ko kazoronka ibintu oya kandi nawe ataca ari karakora wabagiye oro ya Bible kubera ko Bible ivuga ati n'ubutakoze ntakajye muri make urakora hanyuma Imana igahezagira ni awatahuye kuvyizera biragoye ikindi kintu kujya kuntu usanga mu isengero abapasiteri bako barasengera dufate usengera muri eglise Ebenezer Transformation Holy Church aba iramaja hehe ku Mukamenge bakeneye ku 13 Milangode okay ya kujya usanga bariko barasengera nko mu isengero iwanyu usanga nk'umuntu bariko baramusengera kujya babasengera ari nka benshi nk'uko turafata ngo ku mutwe cyangwa hasi babisigura iki bijya nta urabona burya ikintu twege mu bakizwe cyo twitwa gusigwa lega wewe bikora bikanga kandi nundi wo bikora bikanga ariko hari cyo bitwa gusigwa urika amavuta y'Imana wasizwe na mpwemu yera none umuntu asizwe na mpwemu yera n'ubutasizwe na mpwemu yera nta difference hari vrai hari ubundi bushobozi uba ariko barakora mu uwo muntu yasizwe na mpwemu yera ariko ubushobozi bushobora kuronka bose barashobora kuronka oya kubera ko Bible tubwira ngo bamwe yabagize ngo abavugishwa abandi abagira intuma muri make yatanze amatalent gutandukanye si twese twahamagariwe gusigwa amavuta kuko nkunka uwo yagusiga hari uwo usanga uyadabanganiza ukayakoresha ibindi bintu hajya rero babisigura iki dufate bajya abantu baca bagwa hasi rero bagwa hasi n'abatagwa hasi biba bisigura iki bijya ibintu byo kugwa hasi so Holy Spirit yararenze mpwemu yera ararenze mpwemu yararenge ukuntu tumwiyumvira bivanye n'ubushobozi buba buri kuwo muntu ari gukoresha ibyo bitangaza kugwa hasi birafise ikimenyetso bigaragaza oya ntatebwe ku bantu tuba dusanzwe tutabizi kuvuga ko aguye hasi umuntu yoca yiyumvira iki ko vyo bivuye kuki ico ni tuzogaruka mu kindi kiganiro oya je ndakeneye ukimenya ico kintu ndakimara y'ibisi cyawe kimenya igituma tuzovyishura mu kindi kiganiro kwa Mungu basi tubwira akantu gatoya akantu gatoya sinse akikubaza ikiganiro ntitukimara ikiganiro ntutigurangize turondere sweet oya unyene bon gatoyi gusa basi babisigura iki biba bisigura iki oya mpwemu yera nese kuko mpwemu yera arenze mpwemu yera n'umuriro baba baturiwe rero cyo kiganiro tuzokigaruka ko kese baba turi kiganiro tuzokigaruka ega bon tuve kuri ivyo tugaruke ku ndirimbo zawe ni igihe cyose wamaze uririmba utarashira indirimbo zawe kuri YouTube ni twavuga ni ntambamye zabaye kugira ntushire ibikorwa byawe ahabona merci novuga yuko igihe namaze ndiko ndaririmba ntashira ibikorwa byanje ahabona cyambere harimwe ibyo bitwa uburyo kubera ko twebwe dukora nta ugufasha ukuboko nta ugusupportinga urosi 220 cyaberuka kure ha studio koze ikiye dukaronka 1010 tugende ukasura kuriha so bisigura yuko impamvu mba narakoze byinshi ntarashira habona promirema ni nk'uburyo kubera ko uburyo bubonetse nta kuntu wakora ikintu ngo kibike mu nzu tugishira habona abantu bose bakabona ibiri muri wewe kari ibintu bizima nta muntu yoba yaraguteye intege akubwira ati shira indirimbo zawe ahabona canke basi yaguhaye impanuro kugira ushobore gushira indirimbo zawe ahabona abo bariho kubera ko icambere uri kura present ibintu byawe barumviriza eske umuntu ari talented canke ni ibintu yitoza toza rero bamaze kumva bavuga ati vraiment indirimbo atangaza zimwe ubutumwa bwiza harabonetse avuga ati muhungu bigenza kuko ruku icambere ugishira habone n'ibya kabiri bizikora nuko nagiye ntera imbere muri uko ba tukiriko hariho abagutera intege nivyo ntiyashobora kubura abaguca intege bakavuga ivyo bintu abakontrasegise bamaho buri gihe ati vyihoze we niki kintu cyaguhaye nguvu zo kubandanya mu gihe aba hari abariko baraguca intege merci abanciye intege kugira ngo ngume mbandanya nuko nabanje guhanga amaso Imana ndavuga ati nyimba ibi bintu biri kuzamuka nkuko ampedo Imana ibirimo rero maze ko nakimana ibirimo byatumye mvuga ati aya majambo ndi kumva stop ndeka je mpanga Imana amaso Imana gusa mbandanye
umaze gushira igikorwa cyawe duhere ku gikorwa cyawe cya mbere kuri YouTube abantu bacakiriye gute? baranezeye kuko citwa imvuga kuri. Mm. Baranezeye cyane bivanye n'amajambo arimwo mvuga kuri, bumva iyo titre imvuga kuri, bagira ishaka ryo kumva amajambo ari mwiyo ndirimbo. Baranezerewe cyane, baravuga ati vraiment courage, gikorwa ni ciza cyane. Ama commentaire yarameze gute? Ama commentaire Mm. nawe urabizi. Aha nta kintu uzokora 100% ngo bose bagishime. Ego. Rero hariho abagizana ama commentaire yo kukwankuraje n'abandi bakugira. Ukiri ku ndirimbo yawe ya mbere yari experience ya mbere mu kintu. Ucuja ku ndirimbo yawe ya kabiri. Ni ikihe kintu kicerekana itandukaniro y'indirimbo ya mbere n'indirimbo ya kabiri? Itandukaniro basiri hari kuvuga ati ngaha mu ndirimbo ya mbere izo ntakoze neza cyagenze nabi, ariko mu ndirimbo ya kabiri naragihinduye. Merci, reka mvuge yuko mu ndirimbo ya mbere nararushe cyane. Nararushe cyane kubera ko yari première fois. Dateguza ko ndeho cyane kubera ko ibyangoye nuvuga yuko bivanye nuko abo twayikoranye bare abantu barenga 5 cyangwa 6 byarangoye kungene ndabagera kubera ko ari ubwa mbere ugomba kubana n'abantu 6 canke 7 biragwana, ariko ya kabiri byarosera cyane kubera ko narabihaye time ndavuga ati kajya kantu kangoye ubwa mbere sishaka ko gasubira kuba ndakevita hakirikara, cyo bituma mbere indirimbo ya kabiri yoyo na shoot yayo ntiyangoye. Oya na tunaje yayo ntiyangoye cyane. Ego ikintu ukugenda uragikora experience ya mbere ya kabiri haraba ibintu bitagenze neza twazura bihindura. Mu ndirimbo yawe igira gatatu tubiye kwiri mu gusohoka nayo twitegemo ibiki? Indirimbo gatatu nayo iri mu gusohoka. Reka mbe ndabatera inyota abantu ho kuri Wagosi. So muzoyirabe vraiment ndizira cyane bazofashwa kandi bazotamba. Tugira kubabwira YouTube yawe bagufollowinge kugira iyo ndirimbo izoshike ko bayiraba. YouTube yanje ni shasha, bagiye bakamfollowinga bakankora subscribe, biba byiza cyane kubera ko iyambere bayibye ni Irakoze Olave. Cyane Irakoze Olave ucubona ibikorwa byanje. Ba tugiye muri rusangi ni indirimbo no kuvuga gospel. Ni ikihe kintu imaze muri society? Gospel mu society kimaze ni kinini cyane kubera ko burya ubu buzima twege tubayemo muri society nta muntu numwe numva ahayagiza shetani. Uwari we wese kwa icyakora kose yaba ari umunyamanyanga yabakora byiza nta muntu ndumva ashigikira shetani. Society twese tusanga tuko turahura ku Mana bivuga ati yo Imana yamfashije naramusa amahoro, Imana yamfashije mwijoro nafunguye. So nta muntu ndumva reka ravuga ngo shango shetani yamfashije ngo vraiment ngo mwijoro nafunguye. Numva ngo Imana ngo yamfashije. Muri make rero iyi gospel society so hari kimaze kubera ko hari ibintu byinshi tugenda ducamo bituma umuntu akibyumva gusa. So umutima we wongera kuri restaurant. Ni novuga hari abantu usanga binyageza inyuma y'indirimbo zima dufate muri iki gihe. Hari ukuntu sinzi kuri kurabibona indirimbo z'amagospel zisigaye zarahindutse uko zisigaye zimeze, sinzi kuri kurabibona zahindutse gute se? Ego novuga ko baba ko batanga message nyene ku bintu by'Imana, ariko novuga beat basigaye bagishiramwo amajambo nyene basi barashiramo nyene ibintu. Nawe nyene uvuga ati kera indirimbo z'amagospel ntizaba zimeze uko. So niyo mpamvu wewe ubiha itandukanira irihe ubona bimaziki? Cyo kibazo ndacumva. Merci. Reka mvuga yuko amastire yose uko ari kose yose aremerewe guhimbaza Imana. Ndagasigura cyane. Ati gute? Turabye amastire y'amarege. Amastire y'amarege abayazanye le créateur y'amastire y'amarege ni bandi siba Boboma. So none amajambo yararimwo ajya yasiprime ugashiramo amajambo y'Imana hari ico byica. So muri make rero kila style yose yari yo yose ihimbaza Imana kisa swa amapiano yari yo yose usanga indirimbo zari zigenewe kuvuzwa ugasanga ziko zivuzwa mu bubare ayo magospel. Nta nakimwe reka indirimbo ivugijwe mu kabare si bibi, gospel ivugijwe mu kabare si bibi. Ati gute? Kubera ko erega mu kabare abantu bose ntaba bagiye kunywa inzoga. Hari n'abakristo bagiye mu kabare
kurandabondera ahantu gusa batuza so mu gihe rero bagiye mu kabari ugasanga bashyiremo gospel umva n'amahoro menshi akabazo novuga akabazo kanyuma ko guheraheza ni kubera iki wahisemo kuririmba gospel utahisemo kuvuga ati jewe reka ndirimba ibijanye n'ibi ndibaza ni ivyo abantu bazokunda kuko urazi generation y'iki gihe ati nivyo abantu bazokunda kandi nivyo bizompa n'amahera novuga kubera iki wahisemo kuririmbira Imana. Merci guhitamo kuririmbira Imana. Icambere nibwo buzima nabonye jewe bwonyorohera. Gute? Kuvuga ngo bwonyorohera nubwo buzima nabonye yuko ndaburirimbye ngira ngo ndabubayemo ngira ngo abantu canke abavyeyi banje bongira icizere ko ndi umwana muzima. Amplis dosora nico kintu nabonye ngira ngo je combera. Kwera oya. Ya. Ico kintu rero gospel imbereye je nta kiri mu nakimbereye kandi kuba mu kintu ubona kikubereye. Ni kibira kwi. Birahagije. Yego vraiment. Bon societe no kuvuga abantu abagenzi bawe abaki umaze kwiyumvira gushira indirimbo za kuri YouTube bo bavyakiriye gute nabo kubera ko bari bazi kahise kiwanje cyangwa kuva nk'ikiri muto ahubwo bavuze ati wa muhungu ibiri muri bagomba bisira habona kubera ko bari bazi yuko jewe ubuzima bw'iwanje barana yuko ari mu isengero ari guhimbaza Imana ahubwo bampaye kuraje. Turiko turasozera nakaye kajambo wobwira abakunzi ba gospel y'u Burundi n'abakunzi bawe nyene ico bokwitegako mu misiri imbere. Merci mvuga yuko abakunzi banje abakunzi baba gose mu misiri imbere ari giho wagishasha nzoshira habona nise inganje kandi nyuma y'inganje hari ikindi gikorwa nyene nzoshira habona atamwanya muremure haciye rero bisigura yuko bitegure cyane gikorwa inganje kizobashikira. Ufitiye objectif iyahe indirimbo zawe dufate indirimbo zawe ushaka gushikaye? Nshaka gushikaye oya ni gushikane izina ry'Imana kure warashitse cyane oya sindashika kubera ko hariho benshi bataramenya Imana rero bisaba ko nkora ninguvu kugira ngo abandi bose iri zina ry'Imana ribashikeho kira kontina yose nkore cyane kugira ngo izina ry'Imana ribashikeho nayo handi ho twebwe ntituvuga kugira ngo twiyerekane ni kugira ngo twege ngo kugira tumenyekane twege tumenyekanye ntaco byo tuviramo nta nagaciro bona bi ariko ukoze cyane izina ry'Imana rikamenyekana c'est très important. Murakoze cyane ndibaza twayaze neza twumvise byinshi ibyo tutari tuzi impanuro zimwe ndibaza twagutumira watubwiye ko uzotubwira ivyo twaheze twakwaje uvuga ko uzobitubwira. Yego nzoza ndiruka ndibaza uzotwitaba turabishimiye cyane dusaba abakunzi ba Wagos TV abatarakora subscribe premièrement baje gukora subscribe ku ma platform yose YouTube, Facebook, Instagram, TikTok hose ni Wagos TV ndetse n'abakunzi ba Orave mugende mumukurikirane kuri YouTube yiwe irakoze Orave murabe indirimbo ziwe ndimba ziryoshe cyane indirimbo zigisha ndibaza muzovyibonera mu makomante muzotubwira ko muhabisanze. Murakoze cyane mwari kumwe na Ange Sigira neza kuri Wagos TV tuzosubira mu kindi kiganiro mwarahezagiwe.